bakunzi bo kwiJob mumeze neza muraho muguwe neza ni kuri Channel TV ni wa mwanya wa cyagano cyanyu kwiJob murabizi kwiJob tugendera abanyamyuga aho bari hose nkuko mubibona nagendeye umuntu ashushanya n'amarangi uyu munsi niwe nashimye gukorana kwiJob nawe kugira ngo atubwire gute yatanguye umwuga ni iki byamusavye byagendekeye gute kugira ngo agire aho uyu munsi ageze kwiJob abanyamyuga ntimwitinye gukorana jewe kwiJob hari ku banyamyuga bose nta wimiriwe ko kwiJob atazoshikirwa ni wavyifuza tuzokorana nanje ndagutanze kukumenya tuzokorana kwiJob tuko tayari. Hodi. Karibu. Ava. Meze neza. Amahoro. Naho. Isawa. Nakubona tayari, udukora amatabu meza cyane. Tayari. Ko tayari kabisa. Kabisa niko tayari. Iva. Yego. Ucambe na mbere. Narakubaza izina ryawe ntaragira iki. Jewe narenganye gena je nga nabunya amatabu ubikora neza bro. Murakoze cyane. En tout cas, nk'ujene akwiye gushigikirwa bro. Okay. Ego Iva je Rwanda kuzi ko witwa Iva mugabo abakunzi bo kwiJob baba bakeneye kumenya umutumire mba natumiye adukorana kwiJob. Iva ninde? Nitwa Ndayikunda Iva niyo mazina nawe n'abavyeyi iyo nahawe n'umwuga naryo ni Ivan $. Ivan $. $. Apana $, amafaranga. Yego. Ivan nakubaza muri ibi usanzwe ukora iJob yawe eske muri bintu byo warigiye? Ego cyane naravyigiye mu mashuri yisumbuye muri cycle supérieur muri école d'art école technique secondaire d'art de Gitega. Ego no wagiye kurondera ubumenyi bw'uyu munsi Iva akora. Ego hari mu 2016 nabaze imyaka 3. Eske uba wikora nk'ikintu watanguye gucapira ko ukumva yuko kume ndabizi wowe ukumva ko wemeranya kubizi kabisa? Ego ico gihe hari mu 2010 mu 2009 gutyo ntanguye gukora ko peinture bitango aquarelle no du peinture tw'amazi bakunda no kudandaza mu bikoresho by'abana nacafye umukuzi wanje naramugerageje ko n'amarangi agoye sur bois normalement bayakora ku mpapuro novuga ko nagerageje ni navyo byanyeretse yuko byarampaye ingoga binyereka ko mbandanice aho ukiga primaire. Oya nayo niga muri 6e primaire niho nakoze ko portrait ya peinture sino narakora ama peinture mugabo biga byo kwandika bayita peinture publicitaire biga by'ama cafeteria salon de beauté de coiffure ibintu nk'ibyo. Aho ushaka gushushanya iki rero? Nshaka gushushanya paysage yo mu Burundi ikiza gutandukanya iyo mu bindi bihugu no mu Burundi nuko abarundi bo baragirira ku misozi. Après rero nzoshiramo inka shiremo n'umwungere twe zirarisha. Yego shiremo n'umwungere aha hafi naho ndashire uruzi nyene nkuko mu mwonga bisanzwe biba bimeze. Uratubwiye yuko ngaho gushushanya ahantu inka zirisha. Ivan ugitangwa gukora iJob antuka haba harimo kano kakoba eske ibi bintu ngira nkore eske bizova binteza imbere eske bizogira nko binshikanye wewe ntivyigeze bigushikira kumva yuko umenga uratinya kubikora hamwe kumenga hano mu Burundi ntitubimenyereye cyane tuba byaragushikiye? Zaranshikiye cyane mugabo ubwoba novuga ko butari buri muri jewe bwari buri mu bankurikiranira hafi novuga ababanyi umuryango abantu nyene basanzwe bazi amateka y'umwuga bagaca bankompara n'abajya abandi bakera bivanye nuko babonye bamwe novuga ati bafuye bitabagejeje aho bashaka. Rero bagaca bifuza yuko noja mu bindi vyigwa
bitari ibyo gushushanya mbe nk'umuganga gutyo babona nyine yuko ari ibintu biri direct ugiyemo harimo ikintu washobora kutubwira ingene waje muri 257 arts navuga yuko kugira ninjire nshobore gukorana nabo nuko habaye ihamagarwa niko novuga appel à candidature yari kuri formation sur l'art contemporain africain hariho umuformateur yitwa Aisha Muteba umukongomani niwe yarari plus expérimenté muri ico gice canke uwo muce witwa art contemporain africain. Rero nca numva uwo muhamagaro wo kujayo ndavuga ati ibi biri mu bintu namwe nifuza ngende guperfection candazamwo ndagirirwa niba kwenda togwa maze gutogwa turagira exposition twayigize formation twagize exposition abantu bane batatu bari abartiste bari muri formation uwo umwe nawe yari umuformateur wacu yego hama rero après niho twabandanye nyene ibiyago na la directrice arumviriza imigambi yanje bisha bihura n'imigambi yiwe hamaca tugira ico dufunditse abari nabo musanze ngaho no munsi Iva Jeframana itablo sinzi yo kuza uingabira sinzi ko ntabwo ndi jewe nima ndayitangira abanye naho nyene bimbwiye nayikunze naho taraheza ikibazo nashanda kubaze eske Iva hari ama competition amaze kujamo yego cyane ama competition ndamaze kuyajamo et d'ailleurs zimwe mbere bahara banazinyibutsa iyo duhuye n'abana bo muri primaire iya mbere nayikoze niga muri 5e primaire yari yoganije na centre jeune Kamenge ndi mu baronse ubushimwe ubu muri 2021 harabaye competition au niveau national narabaye sélectionné mu artiste bagiye muri finale muri yabereye igitega muri école d'art muri 2021 nyene harabaye competition yari organijwe n'ikigo cy'abafaransa mugabo yo yakoranya abantu au niveau national cyadusanga no mu Rwanda yarabaye no muri Congo donc amahembe yacu yabaye sélectionné hacaba rero ama exposition y'ivyo bicapo muri ivyo bihugu bitatu Burundi Rwanda na Congo RDC ico nahungukiye kwanza kumenyana n'abandi bantu dusangiye umwuga kumenyana n'abantu bafite ico bumfasha mu mwuga wanje n'impanuro kuko nko mu gihe nabikora mu mwanya muto cyane mvugana n'abantu batandukanye harawaza avuga ati ibi bintu bimeze gutya na gutya hamwe woshiramo iki donc narahungukiye ibintu byinshi ntarinzi nico novuga ko nshima narahungukiye ibiyago n'abantu ntarinzi ko twoyaza wibuka nk'amataburo wabashushanyije ndayibuka gusa ni menshi cyane rwose ndashobora kubabwira nk'abiri canke atatu nshobora kuba noronka n'amasanamu yayo imwe ni iri muri exposition hanyene kuri galerie 257 art ivuga ku bijanye n'abakenyezi yitwa la beauté féminine ndibaza muca mwumva ko tuvuga ku bwiza bw'umugore mugabo budahagaze kuri visage canke amataye y'iki apparence buhagaze ku mutima wiwe n'ukuntu yifata mu bihe bigoye mu ngeso mu bihe bigoye iyindi ikaba yitwa indiscrétion bisigura urusaku kwa kundi wumva amakuru bikakugora kuyihanganira ugasanga wayabwiye umuntu kuva ko yatwarira abandi nayo nyene irafitanye isano niyo ya beauté féminine kuko iza yopoza le fait yuko abantu bavuga ati urusaku rugira umugore mu bisanzwe siko bimeze urusaku n'amakuru yabonetse nshobora kuba ari je na yaronse ava iwawe nkacanza nkayakubwira nije mba nsakuje urumva n'abagabo barabikora iyindi yitwa Constance izo bizihari bazozere Constance nayo ivuga kuntu umuntu akwiye gufata ibintu vyiwe vy'ibanga akabigumana kubera niyo pouvoir abafise niyo point fort yiwe kuko nivyo ryoha ibintu byose bigushikira bibwiye abantu niho handi rero cyo usanga wekenewe ko wambara masque
maske inyegeza ubuzima bwawe bwa nyabwo ikereka abantu iyo yindi sura waberetse ukagira ivyo wibikiye n'ivyo babona. Ndashaka utubwire Iva, hari nk'abantu baba bibaza ati eske uyu mwuga uratungisha umuntu nka wewe umaze kuwukora, wowe utanga uyikora wenyene hama ugira n'abandi mukorana, warakwinjirije nkuko wavyifuza canke woshobora gutunga umuntu ariko aragukurikirana akamenya ati Iva uvyo ariko arakora uyu munsi biramubeshejeho? Yego cyane, umwuga wacu urashobora gutungisha umuntu nkuko n'ibindi myuga yose bikora bivanye nuko uwo muntu ariko arawukora avyitwayemo. N'amahitamo uravuga ati nimba no munsi jewe nzi gushushanya nkaba atabindi nzi nokora gute bimbesheho, urumva ni ya discipline wiha ukavuga ati ndamaze kubona yuko agace jewe mperereyemo ivyo bakunda ari ibi, jewe kwanza ubwanje nkunda iki, eske noba influence nivyo vy'iwabo canke nobinjizamwo ivy'iwanje. Nibwo rugamba rero abartiste benshi bamusanga bagwana. Mugabo vyiza ubinjizamwo gwawe, mu kubinjizamwo naho gwawe bisaba yuko uba usanze ufise agafaranga gakeyi, ntubazanamwo ivyo wewe wibaza ko ari vy'iwawe, hama nawe nyene bashobatira babikugurira. Ni wa mwanya nyene wamusanga wihereza kuvuga ati bazobitahura ni buke buke. Rero mu ico gihe cyose haba hariho ikindi kintu kikwinjiriza. Ndashaka utubwira inspiration ivahe y'ikintu ushaka gucapa. Kenshi nk'abandi bose bamaze gutangura amakarrière yabo professionnel, inspiration yama iva muri société, hari igihe biva muri wewe. Urumva twebwe dukora bivanye na état d'esprit yacu. Sivuze ko imisi yose twama turyohewe mu kugira dushushanye, hari ikintu ushobora kubona kikakugwa nabi kumva wo gishushanya peut-être widefule canke wereka abandi bantu batashoboye kuhishikira ngo babibone nyabintu, ugashiramo ama emotion yawe. Byama biva muri wewe bikava no muri experience wagize muri société n'ibiriko biraba mu mwanya muri rusange. Iva, ndashaka sinzi ko kibwira abavyeyi, sinzi ko kibwira ugwaruka, hari usanga umwana yifuza gucapa, cyo gasanga yifuza gukora ikintu cyo cyose, hama yagenda kukibwira umuvyeyi we kugira ngo amushigikire, ugasanga umuvyeyi ntari karatahura uyu mwuga wo gushushanya. Ugasanga ati je nkeneye kuba umu docteur, je nkeneye yuko uzotwara indege. Umugabo yamubwiye ko afise ashaka gushika ku ndoto zo kushushanya, akanka umuvyeyi makamwankira kabisa, ugasanga umwana akaja gukora ikintu atari cyo yashaka gukora. Nigiki wohanura nk'abavyeyi? Muri rusangi abavyeyi nabahanura yuko bo kwijukira gukurikiza amahitamo y'umwana wabo, ahubwo bakiga ukubana nawe mu kumuba hafi mw'ivyo bihe abarimwo byashwa no kwimenya no gutrasa inzira ziwe zo mubeshaho. Ntibihutira ahubwo kumucagurira ibindi yojamo, bamufashirize ngaho nyene mw'ivyo vyiwiwe, nivyo biheza bikamushikana kure, naho haba hari umugisha wiyo. Ego Iva, uhejeje guhanura abavyeyi, hama ningute nawe uhanura umujene ariko aravyuka yifuza gukora nk'ibi wowe uyu munsi kurakora, wo mufasha gute n'izihe mpanuro womuha? Duhereye ku mpanuro, ndashobora kumuhanura kwijukira izo mbuga nyene, imbuga nkoranyambaga. Ntazijukire mu kuja kureproduce ama image, oya, azijukire mu kuja kuraba byinshi abandi bakora. Arashobora no kuhakura ubumenyi, akahakura na courage, akabona yuko nawe afise ahari nabajya yashimye ibintu byabo baciye ngaho nyene, akazobandanya bishobora kumubeshaho nawe nyene akagira nico yimarira nico amarira igihugu. Gushushanya
antuka ubu mu gihugu n'umwuga usa nk'uri bavyuka ni gute haba abandi bo bashaka kubafata mu mugongo canke urundi gwaruka canke haba na leta nigiko ubona gikenewe kugira ngo mushikikirwe uboneke nk'indi myuga isanzwe hari hano mu Burundi canke kw'isi nzima nkuko n'abandi batanguje urugamba nabo bakiriko mu yandi madiscipline natwebwe nibaza yuko ikintu ca mbere cyo kwihutirwa ari guhamagarira abanyamitahe bwabo kuko ngaha mu Burundi talasiyo ibuze habuze abantu bashika twebwe aho tutoshitse ndavuga mu by'uburyo haba abategura ama formation nkuko hari ababitanguye mu ma organisation mwamwe n'abandi babandanye formation nyene nyinshi zihogrupa abartiste kugira ngo bagwize ubumenyi bongereze CV ikindi naco novuga ni kubijanye n'amafoire n'ama exposition navyo nyene bikaba byinshi comme ça n'abandi abartiste bato bakiinspira mugabo mu bikorwa nyene babona atari bijyanye babonera ku ma écran yabo ya telefone ya ordinateur bavuze umuntu ashushanya ameze gute n'umuntu ameze gute umuntu ashushanya n'umuntu ameze nk'abandi muri rusange ikiza kumutandukanya peut-être n'abandi bose nuko wewe ibintu vyiwe byinshi bimushikira abikemura mu kuba wenyene. Okay. Eske iyo umuntu ababaye cyane bage mukore w'umwuga hari gihe hazamo inspiration ikintu ushaka gucapa? Yego. Iyo ababaye canke iyo yashabuye. Byo bari mu gutuma unezego. Yego biri mu bintu bidufasha kugarukana morale ko babyita kugarukana morale bino mu bintu ni novuga ko ariho duhamba ishavu ryacu turihamba ngaho nyene nco mukora ibintu bisa neza ushavuye. Yego ikintu cyose novuga ko kikokipa mu mwanya utamerewe neza mu gifaransa bavuga ngo ni thérapie yo kubera thérapie après par chance thérapie yawe bakayigura bikakubiramo n'amahera umva suguta umwanya oya suguta umwanya. Aya marangi tubona washushanyije ngaha anye n'amarangi aje tumenyereye byo ku mazu kandi ugiye kuraba n'izi tableau zanyu ziba zoroshe gose kubera iki? Bon novuga bivanye na qualité ya peinture tugeze ko mu Burundi d'abord ndabishima ko mu myaka yahera twari dufise ubwoko bwa acrylique bumwe ubonye tugeze ku bwoko bubiri bavuga ngo izo basiga hanze ku nzu n'izindani izo hanze urumva ko ziresista izuba ryinshi n'imvura ni nayo marangi rero je nkoresha bayita style acrylique bisigura ko ari acrylique mugabo ifise uyiravye menga na marangi y'amavuta hari ibintu wavanze. Yego acrylique bayivanga n'amazi awile nayo ajya marangi y'amavuta bakayavanga n'ibintu nka petrole na essence. Iva ndashaka ugira ico ugiye ugwaruka ushaka gukora ibyabo canke uriko urarondera akazi ko gukora n'ingiki wobahanura? No hanura abajeune gukorera mu mpano zabo abankoraje yuko ariko bo bigenza ntibisigura yuko batoja mu bindi mu by'ubudandaji n'iki ivyo byose birabasahiriza bikabongereza uburyo buri materiel haba nk'amapenso par exemple ari nk'umupeintre ivyo biraheza bikagufasha ukaronka uburyo bwo kugura ibikoresho de base bibandanye muri wa mwuga wawe. Abarimvyi bose nuko abandi bose nuko gucika intege sinase ko bitabaho mugabo ahanini bijukire cyane mu mpano zabo naho dafise ico yahamagariwe ngaha ku isi mugabo no kukimenya nakandi kazi. En tout cas uza kubona iyi émission aza kwifuza kumenya ati mbeiva hamwe byoshika nkamukenera no mukurahe no muronka gute kugira ngo shobora kuranka ibyasanzwe akora. Yego murakoze cyane ivyo nsanzwe nkora ndafise ama social media yanje ko babivuga imbuga nkoranyambaga hariho Facebook hariho Instagram hariho Twitter hariho na WhatsApp. Kuri Instagram no kuri Facebook no kuri Twitter ni ryazina nyene $20 Kanimero nako ni sasa plus de sasa cyane nawe abandi badatanga akanimero je ndagatanga rero kuri bio zanje kariko nta kibazo nakakazi reka dutanguze code y'u Burundi plus de 57 68
57 24 94. Iva kaba uramuronse akaguha ibyo wifuza. Yego cyane. Haba kugucapa, haba n'icyo yoba yifuza ko umucapira. Yego. Tutibagiye nuko utandonse kuri izo mbuga ushobora no gukontakta la galerie ukayibwira si ari commande akishikira ngaho sonze umukorera. Yego. Galerie 257 Art. Ni kuri avenue Moso numéro 1. Yego. Ngirohero. Yego. Iva. Yego. Reka ndagushimire. Murakoze cyane. Reka ndagushimire nukuri nanjye ndagize utuntu tumwe menya. Nzi cyane gose. Ego nukuri kandi ndagushimiye kandi ukomeze gutera imbere ndazi ikiganiro gishika kure ndazi imbere uzotera imbere hazogira abantu bashima amatablo yawe hazogira aho uvuga ati vraiment kubwo kwerekana ivyanje hari abantu byashikanije ego ndabikwifurije bane komeze kugenze kandi igoye no kuboko kwiza n'ivyumviro bishasha kandi byiza dusanga umuntu akavuga ati jenge nivo mu Burundi agasunyabye yego reka ndagushimira. Nanjye ndabashimiye cyane kuba mwatugendeye Pam Channel TV. Imana bahezagire cyane abakunzi banyu baze kugenda kuri YouTube ba subscribing ba comment ba partager bashire ko na j'aime murakoze cyane kugira ngo gishike kure ego namwe abantu mushushanya mushigikirwe ku bwinshi. Sawa murakoze cyane. Bakunzi bo kwiJob tugejeje kuvugana n'umunyamwuga ariwe Ivan atubwiye ivyerekeye umwuga wiwe ngina asanzwe awukora aho yavuye nahageze. Umwuga n'umwuga iyo wemeye gukura amaboko mu mpunzu ugakora dushigikiranire hagati yacu. Abantu bashushanya barakeneye na support barakeneye gushigikirwa mu byo basanzwe bakora. Wowe uri kubona iki kiganiro aho buri hose ugipartage kugira ngo abanyamyuga dukomeze kubashigikira mu byo basanzwe bakora. Na kiganiro kigarukiye ngaha kwiJob ndizi yasosoka kandi ku munsi wa mbere saha 12 zo kumugoroba kugira ngo mushobore kuguma mwironkera doze ya motivation ishobora kuguma iba motiva gukora ibikorwa bya misi yose kwiJob. Tuko tayari.